BOX TV ndabaramukije umeze neza umunameze neza aho muri hose ndabaramukije so uno munsi ngomba ndababwire kubijanye na business online mbega business online iki BOX TV twebwe turabakozi ba BOX TV so business online ni urudandazwa ruca ku mbuga ngurukana bumenyi kuburyo shobora kuba afise telefone yanje nkaba ndiko ndakorera amafaranga nkaba nijije amadolari amajana mu mwanya muto nicariye muhira ati bigenda gute business online umutahe wa mbere ufise kugira ngo uyikore niyo telefone wagutse igitangaje nuko hari abantu benshi bafise ama telefone Android wanashaka baguze amafaranga menshi cyane ariko ugasanga akoresha WhatsApp gusa na Facebook nivyo nta na kimwe bimwinjiritse Chuti mugenzi isi tugezemwo abantu benshi bariko baratunga biciye kuri réseaux sociaux uki nawe udashobora gukoresha réseaux sociaux kugira ngo ushobore gutunga kugira ngo ushobore kuja mu gitigiri cabo bandi bakora amafaranga bitekaniye muhira rero zurakurikirana ibiganiro byacu kuri Facebook ni BOX TV kuri YouTube ni BOX TV Business Online X TV ushobora kudukurikirana aho uri hose umwanya wose rero gira subscribe kuri televiziyo zacu uzokwiga kabeko kandi ukungene ushobora gukorera amafaranga ukoresheje telefone yawe hari business rero mu mazi imisi mwumva tuko turakorera ko cyane position yonyene dukorera ko ariko dukorera ku ma business menshi muri rusangi ya business online mugabo expaging niyo iri ku mwanya tuko turakoresha business online ya expaging so vuba cyane tugiye kubaha ama video abigisha ukuntu dushobora gukoresha ama crypto ukuntu dushobora gukoresha MLM multi level marketing ukuntu dushobora gukoresha n'ubundi bwoko bwa business online. Thank you so much yari Jed mwarahizagiye.